ni mubeberanga nk'uko so wanyu wo mwijuru ari mweranda. Bakristo mwese dusangiye ukwemera, bakunzi b'Imana mwese mwaje ngo dusangire aka kanyamuneza ka yubile, mwebwe dusangiye ibisabisho ku nsamirizi y'umubyeyi Bikira Mariya, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana, dushire hamwe duhimbaze neza yubile ya diyoseze yacu. Kwigenekerezo rya 13 Ndamukiza umwaka wa 2023 ni imyaka 50 yari irumye diyoseze ya Ruyigi ishinzwe na Papa Paulo wa gatandatu Mweranda. Hari mu mwaka wa 1973. Ntitwashobotse duhimbaza iyo sabukuru kubera yandi maparuwase yararamukanye amayubile. Umuyaga yariramukanye yubile y'Ijana-na-25, Rusengo yariramukanye yubile y'imyaka 100, Cendajuru imyaka 50, na Busoro yari ishikanye 25. Ubu rero diyoseze yarayikwije imyaka 52. Imana nini nazo. Uwo munsi rero turamutse duhimbaza yubile y'imyaka 50. Ni igihe cy'ubukengurutsi budasanzwe nk'uko twabyumvise mu gisoma cya mbere. Ubwo bukengurutsi bujyanye n'ukwaga hasi ngo twakire ikigongwe cy'Imana, uko nanone ari ukubera icyo kigongwe tukidundega kandi tukironka ibyiza by'Imana. Muri iyo myaka yose twayigishije ijambo ry'Imana, turahabwa ibatizimu n'ayandi masakramento, tugira ko turarangura ubutumwa bw'Ekleziya muryango. Uwaguhaye niwakongera. Uwo munsi mukuru wo guhimbaza yubile y'umwakaka uhuriranye n'uko Imana iramutse ikugabira abasaseredoti bacaje 9 n'abadiyakoni 9 nyene, hamwe rero n'abakorezi 10 n'abasomyi b'ijambo ry'Imana 10 nyene twaraye turose. Abo bakiri muri ivyo bice vy'ibanze twaraye tubagabanye, kandi nabo bagenda bagana ubwo busaseredoti busuku. Dusangiye akanyamuneza k'ubukengurutsi n'igisabisho dutura Imana ngo hamwe n'abakuru babo bazokwererwe n'iryo banga, kandi bazorizigame yama ivyamwa vyinshi vyiza muri Ekleziya muryango. Mu nkundire rero duhuze imitima n'ivyiyumviro, dusangire ijambo mu kuzirikana iki gihe turimo, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana, duheze dupfundike intumbero y'ubweranda Imana iduhamagarira uko bukeye uko bwije. Yubile ni isabukuru tumenyereye guhimbaza. Umwaka wa yubile ni umwaka w'umukama, ni Imana iwutanga. Umwaka w'umukama nawo urangwa n'ibyiza. Nico bituma Yesu yiroresheje ko aya majambo yasomeye mu isinagoga ati, umutima w'umukama uri kuri jewe, uko yansize amavuta ngo mburire inkuru nziza boro,
anubika gukwiza mu babutse ubukiriro, mu bahumye ngo bazohumuke, kurokora abababaye no kumenyesha umwaka mwiza w'umukama. Iyo nkuru nziza y'umwaka w'umukama ituma abantu bahimbarwa. Mu Bayahudi umwaka wa yubile wamuhimbaza uko imyaka 49 iheze, uwa 50 ukaba ari uwo mwaka wa yubile, umwaka wo kunezerwa. Uburya bwarazimanganywa mu gihugu, abantu bose bakidegembya, abadafise amatongo bakayaronga, abashumba n'abagererwa bagatenzurirwa, bakicira bakizana. Abafise umwenda bakawusubiza canke bakawurekurirwa, abagiriraniye nabi bakarekuriranira, ubutungane bukagarukirwa, abantu bose bagasubira kumva ko basangiye ugupfa no gukira, atanya gupfa na nyagukira. Dufatiye kuri ivyo no ku nyigisho z'abakristo, umwaka mweranda wa yubile ni umwaka w'ikigongwe cy'Imana n'abantu, ni umwaka wo kwisubirako, ni umwaka wo gusubizanya urukundo, ni umwaka wo kurekurwa ibicumuro, ni umwaka wo gukenguruka no gusaba ikigongwe, ni umwaka w'ingabirano zidasanzwe, n'isi yaratenzurirwa. Yubile rero ni igihe cyo kuninaza Imana, ni igihe cyo kwakira ikigongwe cy'Imana n'icy'abantu, ni igihe cyo kurekuriranira. Mbere novuga yuko ari igihe cyo kwikebuka no gutsimbataza amahoro aho tuba no mu bo tubana. Intumbero y'iyo yubile ni iyo gukomeza ukwemera. Imyaka 50 iheze, ijambo ry'Imana ryigishwa muri iyi diyoseze no mu micungararo yacu. Birakwiye ko umukristo wese avanwa n'ingendo y'ukwigira sindabibazwa mu ekleziya muryango, kugira ngo bikunde yoshira imbere ibintu bidatindakinguka. Icambere yoba intatangwa mu butumwa bw'ekleziya, cyane cyane mu makoraniro no mu bikorwa by'umubano rukristo. Ubwa kabiri, yo kwigenza nk'umukristo awushitse, ntaba umukristo wo kw'izina gusa. Ubwa gatatu, yogerageza kwigana Kristo mu kwihebera abandi n'umuryango wa ekleziya. Ubwa kane, agashingira intahe Kristo cyane cyane mu bihe bigoye, akemera kugorwa ako agoka. Aba basore baramutse batirwa mu bupadiri no mu budiyakoni, abazoza baramenyesha kenshi umwaka w'umukama. Naho hatoba haramutse yubile, umukama Imana yacu yama tugendera ngo adusangize akanyamuneza k'ibyiza tugabira, natwe tugategerezwa gutegera ko ari igihe cy'umukama. Erega turakenera abadutwibutsa yuko ari igihe kiroranye rwose, kandi ari igihe cy'ubukiriro. Gutyo Imana iraduha, natwe tukakiriza yombi kandi tugashyira ku muzirikanyi. Ijambo ry'Imana ryatweretse ubwiza bw'Imana uko imyaka ingana. Ubwiza bw'Imana ntibugabanuka. Ijambo rya mbere ryatwerekeje kuri yubile kuko abakurambere bahora bayihimbaza. Umwaka wa yubile urangwa n'izama y'akanyamuneza isamirana ku munsi w'ikigongwe. Iyo nzambi ivuze, abantu batabumva yuko barokotse,
kuko baza batangaza umwidegenzo mu gihugu ubakibamwo bose. Umuntu wese muri mwebwe azosubira mu itongo ryiwe, kandi umuntu wese muri mwebwe azosubira mu muryango wiwe. Vyongeye, mu mwaka wa yubile kirazira kikaziririzwa ko hagira umuntu arenganya uwundi. Umwaka wa yubile ni umwaka w'ukwisuganya bushasha. Mu majambo make, kw'Imana yitanga ubuzima ikaduha no kuramba, umwaka wa yubile ni umwaka wo kugaruka ku Mana n'ukwiyunga mu muryango. Akanyamuneza ka yubile naho gashingiye. Imana iratwihanikiriza ivuga iti, murarangura amategeko yanje kandi muzigame ingingo zanje. Nimwabirangura muzoba mu gihugu mu mutekano, igihugu kizokwimuka, muzojya muhage, mwongere mukibemwo mu mutekano. Iryo jambo turyumve turishire ku muzikanyi, ntirice mu gutwi ngo risuke mu kundi. Akanyamuneza ka yubile karatsimbatazwa kandi kakarambishwa n'ukubaha amategeko y'Imana. Akanyamuneza ka yubile karatsimbatazwa kakongera kakarambishwa n'ukubaha amategeko y'Imana. Akaba atawo kubaha Imana ngo areke kubaha abantu. Mbere Pawulo mweranda aradufasha guhayagiza Imana yatwitoreye ikatugira abayo mu kuduha imihezagiro y'ubwoko bwose. Muri Kristo Yesu twemeye, Imana yatugotoreye ingabirano zitagira uko zingana. Ni iteka rero kuba twaramenye Kristo tukamwemera kandi tukagerageza kumushingira intare. Ubuzima bwacu bukeneye gushimagiza Imana mu bikorwa byiza by'urukundo n'ikigongwe, no mu bikorwa byose by'iterambere iry'umutima n'iry'umubiri. Ibyo byose nibyo bibyara akanyamuneza ka yubile. Mugabo rero, Imana ntishaka namba kutugabira tweza amaboko. Nicyo gituma itwereka amayira ducamwo, ikongera kandi ikadutuma. Tumurikiwe n'ijambo ry'Imana rero, nidushire hamwe dusangire akanyamuneza ko guhimbaza yubile, duheze dukomeze inzira y'ubweranda. Ati mwarumvise ibyavuzwe ngo uzokunda mugenzi wawe wange umwasi wawe. Jeho rero ndababwiye nti, kunda abansi banyu kandi musabire ababahama, gutyo mube mubaye abana ba so wanyu bo mw'ijuru, aho izuba babi n'abeza, agahindura intungane n'indyarya. Erega noneho ubwo bweranda ntaho butaniye na ya ngendo twahabwa n'inama ya mbere y'umuryango wa diyoseze yacu mu kubaka ekleziya, muryango w'Imana, wijukire kurekuriranira no gusubiza hamwe. Uwodukiza urwango n'inzigo y'akazikira yoba tugabiye ubweranda ku rugero Imana ishaka. Uwodukiza agatima k'ukwikwegerako akatugabira umutima wo gusangira n'abandi yoba duhangaje mu nzira y'ubweranda. Turifuza cyane yuko iyi yubile yotwongerereza umurindi w'iyo ngendo y'ukurekuriranira no gusubiza hamwe, cyane cyane mu ngo zacu no mu mibano yacu. Tugize iminsi dusaba Imana ngo ihezagire ibanga ry'ababyeyi iyo bava bakagera, bimike Imana mu ngo zabo, baheze bagume baha akarorero keza abana babo. Gutyo mu iterambere
turondera ku mutima no ku mubiri ntituzokwigera dusubira inyuma nk'ibirenge. Mugabo rero ntawuheka utisimbiza. Abana bacu n'urwaruka rwose turabasavye bagamburukira abavyeyi babo n'abandi barezi, babarabire ko akarorero keza bagire ko bagakurikize. Niho bazomenya inzira nziza itazokwigera ibazimiza. Natwe abakurambere twese murumva ko dufise ubutumwa buhambaye bwo kwigisha abana bacu no kubaha akarorero keza. Nico gituma dusubiye gutera akama ba Kristo bikubisa agashi bakagaruka mu ruhongore rw'umukama muri iki kiringo ca Yubile. Ntibasubize umugongo inyuma. Abubakanye bahora bagoyagoya nibashishikare kubagarira urukundo n'ubumwe mu guha ikaze Imana mu ngo zabo, maze uko bukeye ko bwije bubakire ku Mana, bigize kuri ibigirwamana byose byagiye birabahubisha, bakomeze ingeso nziza zo gutegeranya no gusangira ijambo, ikiyago cyo mu rugo be no gusangira ibiryoshe n'ibirura, bibakomereze ubumwe Imana yabungiye. Ubumwe n'urukundo bizimatazwa n'umutima wo kwigisha bugufi, kuko ari budufasha kubahuka gusabana ikigongwe no kurekuriranira. Umubano mwiza wamugirwa no guhariranira. Nico gituma Pawulo mweranda aduhanura avuga ati, nimwambara umutima w'ikigongwe, ukunda abandi, wicisha bugufi, utekereza, wiyumanganya. Muramutse mutazi nimwengengane, muheze murekuriranire. Nk'uko umukama yabarekuriye, namwe ni kuba ariko murekuriranira. Bavukanye, iyi Yubile nidufashe kwigenga nk'abakristo. Ntituze gusenga nk'abaheze ibwirizwa gusa, kandi aho turi hose, haba imuhira, haba mu mabanga y'igihugu, haba mu bikorwa canke ku rugendo, twerekana akaranga k'abakristo. Dukundane kandi tuzirane n'ukwinumbana. Turahaye ikaze abapadiri n'abadiyakoni bashasha. Nimuze dushishikare ikivi cyo kuyobora abakristo n'abandi barondera Imana mu nzira y'ubweranda. Bikira Mariya, umugabekazi w'abatumwa, akaba n'umutabazi w'abakristo, natubere mu ngoro. Twese tube intanzi za Kristo aho turi hose. Abandi bamumenye, bamwemere, bamukunde kandi bamukundisha abandi. Twese hamwe tumushingire intahe gushika azogarukira. Amen.